Ifumbire mvaruganda fomi n'ibikoresho bitandukanye, amashiga ziganya amakara, amasafuriya n'ibindi bikoresho nivyo ishirahamwe One Uncle Tubura yatanze kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 Munyonyo 2025 banywanyi baryo bagizwe n'imiryango y'abarimyi 587 yo ku mutumba wa Mugutu muri komine ya Gitega. Ico gikorwa kiba cahagarariwe n'abajeje intwaro bari kumwe n'abakozi b'iryo shirahamwe hamwe n'umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Imbere yo gushikirizwa uwo mwavu n'ibikoresho habaye inyigisho zo kwerekana ingene igikorwa cyo gufumbira kigenda, aho ndetse n'ujejwe ibiro vy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi BPAE yasiguriye yongera arereka bene igihugu ubuhinga butandukanye bwo gufumbira. Ire ya mbere hagati y'indwi zitatu n'indwi zine, muti kubera ikiyo misi tuvugiye itangana, mwabivuze umurima hari igihe usanga ahantu hameze nk'ijojwe mu bitoke, sivyo gaye canke ahantu hakurumbuka cane. Aho hantu uzoca usanga tugiye gushirako ire ya mbere mu ndwi zitatu, mugabo ari ahantu vyitonda mu gukura habona cane cane nk'uku, uca usanga ukwezi kwashitse imbere yuko ushirako ire ya mbere. Hanyuma hariho n'ahantu usanga nk'umuntu yagiye gutera haza hatanguye kumerereza utuntu, mugo ugasanga ntiyibutse kubanza kuhasubiramwo kugira ngo ahakwangwashe tujya twatsi tumerereza ubwa mbere tuhave. Hajyaho turabwira umurimyi yuko bikimera ashobora kuza no kumenera mu ndwi zibiri kugira ngo tujya tunta dukwangwashe, kuko mu vyigwa twagiye tugira uteye ahantu hamerereje bikagumamwo ngo nzogenda kubagara inyuma y'ukwezi, umwimbu utakara kw'ibice 40 kwijana. Wari kwimbura 200 uca wimbura 60 kubera iryo jambo. Kubiharage ntidushirako ire, ibiharage ubushaza aho nta ire dushirako kuko birayikorera vyo nyene. Hariho iri mu kirere aha mu mwuka tugenda twumva mu kirere w'umuyaga urimwo ire, nico gituma igiharage kiranduye uzosanga ku mizi hari kudutete twera umengo niyi. Tujya tubarutwo igiharage co nyene cikoreye kikuye mu kirere irya nici tabiri igiharage. Wongeye kwiyindi uca usanga vyakurumbutse muganti vyame. Mugara ahantu mu nyovu nyene umenye hari habame nishinge bagacateramo ibiharage. Aho usize ko bikiri bito cane birabiha ingufu bigakura ugaca usanga navyo nyene birafasha. Utwo n'utuntu abarimyi tugenda turamenya bigaca bigenda neza. Mu ijambo ry'iyo ry'ikaze Micheline Nahaza umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine ya Gitega yakengurukishira hamwe Tubura ukuntu ishigikira mu iterambere rya komine na cane cane abene gihugu haba mu burimyi canke ubworozi kugira ngo ibintu bigende neza. Arakengurukira kandi abene gihugu kuba barakuye amaboko mu mpuzu bagakora gutyo ngo bazoshikire imbona kazoza bamerewe neza atanzara. Eka n'ujejwe ibiro vy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Jean Severus Sinzobatohana amenyesha ko bashimishwa n'ibikorwa vy'ishirahamwe Tubura ko bunganira leta mu gisata c'uburimyi mu gushikira abene gihugu. Ahamagarira abarimyi gutera imbuto zirobanuye kugira ngo bazoronke umwimbu ushimishije bashobore kuronka n'umusesekara wo gushorako. Ikindi abahamagarira ni gukoresha umwavu w'ikirundi ko gukoresha umwavu w'ikizungu mwinshi vyica isi ndimwa. Yahamagariye abataratera gushishikara gutera, aho bimaze kumera nabo yahamagariye kubagara kugira ngo ibiterwa bimererwe neza. Niwaza uratera tume twabasokuru ngo akagasega sinogaheba, uzosanga nawe bimburiye kurusha. Hari habo mporambwira ati nyimba karya gasega utogaheba ufise imirima 3 gahebera umurima umwe uronka ibigori vyiza vyo kotsa bisosa nta ngorane. Mugabo aho handi habiri uhakubite ibigori vy'imbutiro banwe kugira nawe uronka amarumbese uzoshora muri anagesa baguha amafaranga. Aho ntubu bitondetse neza. Ikindi naco twogira ko nk'umufundi ntagira umuntu azokwigisha ngo iyi myavu y'ikizungu yikoresheje utasize mwuriya w'ikirundi tubona hariya ngo uri kurabigira neza. Uri kurabigira nk'ubushaje, ubushaka uzosige wishe isi uca usezera witaba Imana, mugabo usiga tasi nziza usigaranya abana bawe n'abuzukuru. Erega uzoba wayishe. Iyo myavu y'ikizungu tuyikoresheje yonyene dutera twicisi ugaca usanga abantu uzoyiraga ntikimera.
Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ubutunzi n'iterambere mu ntara ya Gitega Mbazabahizi Medali nawe arashima ibikorwa birangurwa n'ishirahamwe Tubura. Mbazabahizi Medali arakeza kandi indongozi za komine n'abajejwe uburimyi n'ubworozi bo baguma bashigikira abenegihugu kugira ngo bashike ku mbona kazoza. Aratera intege abenegihugu yongera anabasaba kwitwaririka uburimyi. Aremeza ko intara izokora ibishoboka byose kugira ngo ishigikire kandi ahamagarira abajejwe intwaro n'uburimyi gusabikaniriza abenegihugu ibonetse byose ku rugero rumwe. Gabateye intege naco leta y'Uburundi itazokora dufatanije n'ibisata bikomine mu n'ubworozi nama bashira hamwe agerageza gushigikira abenegihugu kugira ngo turabe ko mutunga mugatunganirwa mukagira ibyo mufungura hanyuma ibintu byose bikagenda neza kugira amagara meza. Mumeho kuri uwo mutumba wa Mugutu hazotangwa vyose hamwe ifumbire ya imbura ingana n'ibiro 29,875, ire ibiro 23,100, ishwagara ibiro 12,500, pane senkantruwa ibiro 128, haraka ibiro 48, irengarenga amagarama 180, amatara 27, amahema 50, amashiga 18 aziganya amakara, isafuriya 304, telefone 69, isuka 102 hamwe n'imifuko yo kwimburiramwo.